Bakunzi bahori Kanani TV ni umunezero ntangere gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Rero imbere ko dutangura kuganira mbanje kubifuriza umunsi mwiza wa mbere w'indwi ngo Imana izibagirire neza muri yindwi, muze mubone ivyiza vyinshi. Imana ibabere umurinzi, ibabere umutabazi, ibabere umwungeri, ibabere vyose. Rero mbere ko dutangura rero kuvugana ijambo ry'Imana ry'uyu munsi Imana yashyize ku mutima wanje, reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi urera, uragororotse kandi n'ivyo ukora biragororotse. Ndagushimira ko watuvyuye amahoro, kandi ndagushimiye kugiye kuduhana akanya keza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Rero mpwemu yera ngwino dufashe, ubane natwe kandi tugirire neza. Hama icubahiro cose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise, amen amen. Rero nkuko twari tumaze iminsi turiko turavugana ku bagore beza, abagore bakoreshejwe n'Imana ibitangaza. Abo bagore rero bakaba batubera ivyitegererezo tukagera ikirenge mu cabo. Rero hariho n'abandi badamu bakoze nabi, rero hakaba umwe aza kwiyumva ameze nk'abo, afata ingingo yo guhinduka, ahinduke kuba umugore mwiza, ashingirwa intahe n'Imana. Reka rero dusome muri Yobu, turasoma igice ca kabiri, duhere ku murongo w'indwi dushikane ku murongo w'icumi. Haravuga ngo Satani agerageza Yobu ku mutumba wiwe. Nuko Satani aca arasohoka ava imbere y'Uhoraho, ateza Yobu ibihute bikomeye uhereye mu mushatsi, uhereye munsi y'ikirenge ugashitsa mu gitwariro. Nuko yakira urujo rwo kwiyagarisha, araheza yicara aho bata umwavu. Maze umugore wiwe aramubaza ati, mbega n'ubu uracakomeje kwa kugoroka kwawe? Tukimana upfe uveho. Ariko aramwishura ati, uvuze nk'umwe wo mu bagore batagira ubwenge. Mbega none twohabwa ibyiza gusa mu biganza by'Imana, tukanka kwakira n'ibibi nabyo? Muri ivyo vyose Yobu ntiyakoresheje icaha akanwa kiwe. Amen. Rero ijambo ry'umutwe ni ijambo rivuga ngo hariho abagore b'ibipfu batihanganira ibigeragezo. Hariho abantu batihanganira ibigeragezo, kandi kutabyihanganira nagira ndakubwire ngo nukuri ubu uriko urasuzugura Imana, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo muri vyose, haleluya, muri vyose duhore dushima, biba bibi biba vyiza ngo dushime, haleluya. Reka rero turabire hamwe iri jambo, iyi nyifato y'uwo mugore wa Yobu, inyifato itabereye na gatoyi, aho kumuremesha, aho kumuba hagufi, yamubwiye amajambo mabi. Mugabo yabwira umuntu yamaze kunywana n'Imana, yamaze kumenya Imana ko mu kiganza cayo havamwo ibibi n'ivyiza, kandi ivyo bibi rimwe na rimwe biratwigisha bikatwegereza n'Imana, haleluya. Rero tuba abagore twihangana, kuko hariho abantu benshi bashitse mu bigeragezo n'Imana bayivako, canke Imana bakayituka, canke bakanayitukisha, ariko Yobu yagumye yizeye Imana. Reka rero turabire hamwe ingene uyu mugore akwiye kukubera wowe nanje ikigwa, akwiye kutubera ikigwa, kuko hariho abantu vy'ukuri bakoze nabi, kandi ubundi umudamu niwe kiremesha mu muryango, niwe yarakwiye kuremesha umugabo, akaremesha abana, mugabo yabaye wo kumuca intege. Imana idufashe. Urumva rero iri jambo ngo Satani yagiye imbere y'Imana, Imana iramubwira ati, mbega wabonye umugororotsi wanje Yobu? Wamubonye ko ata muntu n'umwe baringaniye nawe? Hama Satani aramubwira ati, none Yobu yereka kukugorokera gute? Ko wamugiriye neza,
ukamuha abana beza, ukamuha ubutunzi, ukamuha amagara meza. Ati none yobu yoreka kukugororokera gute? Ati n'umuntu yubashwe, n'umuntu w'umunyacubahiro. Imana iramubwira ati byose ndabiguhaye. Murazi ko abana bapfiriye umunsi umwe, ibitungo bigapfira umunsi umwe, Yobu asigara ari umukene. Aha rero twasomye Imana yasubiye imbere Satani yasubiye imbere y'Imana, iramubwira ati wabonye ko naho wanteje gukorera ibibi Yobu, wabonye ko n'ubu akinyuba? Aterega Yobu aracafise ivyizigiro, ko agifise amagara, n'ubu vyokunda ko asubira akamererwa neza, agasubira kuronka ibintu. Ati n'amagara yiwe ndayaguhaye. Ati muko ico ntakwemera kukora ko pardon, ati n'ubugingo bwiwe. Ati ndaguhaye amagara. Ngo aragenda muteza ngo yihute kuva ku mutwe gushika kwino. Hama kubera n'inzara zarimwe ibihute, ngo yatora urujo akaba ari go yiyagarisha. Kandi naho nyene ngo ari mu mwavu ahantu habi. Bugiri mu bibazo abantu b'Imana ntubukinikunda. Umva upfa ibyo ugize kubera umubabaro ubufise. Hanyuma ngo umugore we aramwegera, ngo yarasigaye anuka, yaranuka. Burya hari umuntu agwara agaseseregwa, umva abantu bose bakamuzenukwa, n'umugore aramuzenukwa. Aramubwira atumviriza, ati mbega n'ubu urakizeye ya Mana yawe? Ati tuyituka upfe n'ubundi urapfuye rubi. Yo bamubwira ijambo rikomeye, ati uvuze ijambo ry'ubupfapfa wa mugore we. Ati mbega mu kiganza c'Imana tuharongera ibyiza gusa? Ati havuyemwo ibibi twoca twanka Imana? Rero iri jambo rigomba kutwigisha iki? Iri jambo rigomba kutwigisha nk'umugore kirazira guca intege umugabo wawe mu bihe by'ibibazo. Kirazira kumuca intege. Ubonye ari mu ngorane ahubwo musutene, mutera intege, mube hagufi. Hariho abagore bahengera abagabo bamerewe nabi bakanabata. Ibyo ntibihesha icubahiro Imana. Mugume hagufi, umugwaze, umushigikire, umushigikire, kuko bizotuma nawe nyene no muri ubwo bugwara bwiwe no muri ibyo bibazo vyiwe yumva ko ari uwaza kuruhukirako, yumva ko ari umubabaye, yumva ko ari uwatega ibituga akamuririrako, yumva ko hariho uwo basangiye umubabaro. Mbe muraziga abantu b'Imana, iyo uri mu kibazo ukabura umuntu n'umwe akumva ko noneho bikurangiza n'ingoga. Ariko iyo kumwe n'umuntu agushigikira, akubwira ngo mpore, agutera intege, akuba hagufi, akumviriza, ubona ko akompatisa, nawe urarema ukanakombata kugira ngo ubeho. Mbega urazi ko hariho n'umuntu ashika mu ngwara akiheba, kumva ibicomubera cyiza ari kuva mu buzima kubera abuze uwumushigikira. Jewe ndazi abantu benshi bagarutse kubera abantu babashigikiye, babasengera, babakomeza, babaentretena. Mugabo murumva ko Yobu yari yicaye mu mukungugu, yari yicaye ahantu habi, bisigura ko atarafashwe neza. Umugore yari yamwabandonye. Kirazira ko abandona umuntu ari mu bibazo. Umuntu ari mu bibazo akwiye gushigikirwa. Haleluya. Ibi ndiko ndabibwira umudamu, ariko nuko ari we turiko turavuga ko, ariko hariho n'abagabo batabadamu babo bari mu ngorane. Kirazira guta umuntu ari mu ngorane. Umuntu ari mu ngorane akwiye gushigikirwa. Haleluya. Yobu amubwira ijambo rikomeye, ngo ariko reka dusobe ngo maze umugore wiwe aramubaza ati mbega n'ubu uracyakomeje kwa kugoroka kwawe? Urumva ariko aramubaza umenga kugoroka cyabaye icyaha kubera atari kwabona ibyiza. Hariho abantu bameze gutyo, ibintu ari bibaho, ubwo ukwiye kugoroka cyane kugira uve muri iyo situation urimo. Niho ukwiye kugoroka, niho ukwiye kuvuga neza kugira ngo umutima wawe ugume mwibyizigiro. Ngo ariko ngo acamubwira ngo tukimana uveho.
urumva utuka Imana uveho urashisha uraboze mvaho nta kamaro kawe ko kubaho murumva uko guca intege iyo bataba ari umuntu ahagaze mwumva uyu mugore ataramurangije ariko kubera yari umuntu ashikamye yizeye Imana azi ko ibihe bikuranwa n'ibindi hari ibihe bikugwara hari ibihe by'ugukira hari ibihe by'ukurira no gutwe arabimenya Yobu yari yarabimenya yari yaranywanye n'Imana ntiyakangwa n'ibyo ariko aracamo amwishura ngo ariko ngo ariko aramwishura ati ngo uvuze nk'umwe wo mu bagore batagira ubwenge wabyumvise atuvuze nk'umwe mu bagore batagira ubwenge iyo ugira ubwenge ntiwavuga ivyo Imana n'Imana ihindura ibihe izi ngwara zishobora guhera ngasubira kuba Yobu mushasha ati kandi naho nopfa mpe ndayizeye haleluya haleluya afe yizeye Imana aje kuba mu gikiriza cya Aburahamu urumva ngo mbega none twohabwa ibyiza gusa mu biganza by'Imana tukanka kwakira n'ibi nabyo urumva Yobu niwe byari ko birabako ariko agumana iki agumana ukwizigira agumana ibyizigira aravuga ati ingwara ntagwara ico nzi ni kimwe nuko Imana yanjye kuye kwamishirwa hejuru iminsi yose haleluya haleluya nawe muntu w'Imana reka guca intege uri mu bibazo mukomeze umushigikire haleluya ngo muri ivyo byose Yobu ntiyakoresheje icyaha akanwa kiwe Yobu ntiyigeze avuga nabi n'umunsi umwe yagumye yizera Imana rero nawe muntu w'Imana ikintu ngomba kukubwira uyu munsi wa mugore we ko niwe turiko turiga ko menya gutera intege menya kuvuga neza mu kanwa kawe pardon naho ibintu byo bari bibi vuga ibyiza kuko akanwa kacu kararema haleluya akanwa kacu kararema watura ibyiza uri mu ngorane byamugoye umubwire uti komera ejo ni heza Imana rero yo mwijuru ibampera umugisha mukunzi mwiza nzi kunyumva ni wakirishimwe ngushimira mu mutima wanje kuko uri Imana iremesha abacitse intege uri Imana ikomeza abadakomeye uri Imana rero ndasenga sengera abantu bose bari bacinze intege muri kano kanya kubera ibibazo n'intambara ariko baracamwo mwami Imana mubaremeshe bakwizere kuko ari wewe wenyene ufise ububasha bwo guhindura ibyo mwase yahindanije ndagushimiye kandi ndakuninahaje icubahiro cyose kibi cawe ni mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise amen amen mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.